Nyakubahwa mwese mukoraniye ngaha duhereye ku mushikiranganje w'imico kama ugwaruka n'inkino nabo bafashanije kurongora ubwo bushikiranganje bobo badutumiye muri ibi birori. Nyakubahwa murongo iki gisagara ca Bujumbura mwatwakiriye muri iki gisagara. Nyakubahwa mwese rero ndongozi batumire bahire, abashikiranganje baje kwitaba ibikorwa ndabaramukije cyane. Ndamutsa n'umukuru wa sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro. Ndamutsa mwese ndongozi zitandukanye mu bisata by'igihugu, haba mu nzego z'umutekano n'iz'ubutungane ndetse no mu bindi bisata. Nyakubahwa mwaje muserukira ibihugu byanyu n'amashyirahamwe mpuzamakungu muri iki giteramo cyiza cyane, turabakengurukiye kubona mwaje kwifatanya natwe. Nyakubahwa babura amatari mwaje muzanye imikangara yanyu ije guhayanisha akaranga ku Burundi ngaha mu gisagara ca Bujumbura, umugwa mukuru w'ubutunzi. Nyakubahwa rero mwese mwitavye mwaje guhayanisha akaranga intara zose z'u Burundi. Umwe wese yiyumve mu cyubahiro Imana yamuhaye. Tugira amahoro, sangwa amahoro, ubumwe, iterambere n'ubutungane mu gihugu cyacu. Mu nkundire imbere ya byose tubanze gushimira Imana mushobora byose yo yadushoboje guhurira hano muri kino kibanza ciza mu mugwa mukuru w'ubutunzi kugira ngo dutanguze icese ibikorwa by'isabukuru y'imico kama n'akaranga mu Burundi. Mu kuyishimira cyane tuyikomera amashyi menshi cyane. Banyakubahwa mwese batumire bahire, banyakaranga, isabukuru y'imico kama n'akaranga mu Burundi twaje gutanguza icese ryateguwe ku rwego rw'igihugu ku kivugo kivuga ngo twubake Uburundi bwa kaka dushingiye ku mico yacu. Uwo vyumva yohava avuga ati mbega none igihugu cyacu nticakaka? Nagira rero ndababwiye yuko igihugu cyacu Imana yakiduhaye gitatse ivyiza vyinshi. Igihugu rero kigitangaza mu bihugu biri ku isi, igihugu gihagaze neza na neza mu kibanza cy'umutima, bugaca buba umutima wa Afrika. Ni igihugu gifise ivyiza vyinshi, igihugu kitavoma mu mahanga ahubwo arico kivomera imigabane yose yo kwisi. Amazi ava mu Burundi avomera ibihugu byo mu burengero, akavomera ibihugu byo mu manuko, ivyo mu buseruko n'ivyo mu buraruko. Uburundi ni igihugu gitatse koko imisozi myiza, utubande twiza, gifise ubutare, gifise n'abantu b'ubuntu. Igihugu rero tuvuze yuko igihugu cy'u Burundi tuvuga tuti tucubake dufatiye ku mico n'akaranga byacu, birumvikana ko igihugu ari abantu. Imico yacu myiza ituma twubaka igihugu cyiza, abanyamahanga bakagihurumbira. Igihugu cyacu rero mu kucubaka kirakaka. Ubu rero tugisharize n'imico yacu nyene. Duhere ku muco wa mbere. Indamutso
y'amahoro yonyene irahagije kugira ngo igihugu cy'u Burundi kigira iteka rikomeye cyane imbere y'amakungu. Abarundi n'abantu bakirana cyane mu migenzo y'ikirundi. Ugiye kuramukanya warumva kushitse mu muryango bagukunda kuko baragwana mu nda bahagira akazehe. Murumva igihugu kirimo abantu bamwemwa, abantu b'ubuntu, abantu bakirana, bose baca bakibona ko ari igihugu cyakaka kimeze neza. Rero imico n'akaranga novuga nti niyo shusho nyayo y'ico gihugu cacu ciza. Ushaka kumenya urugo uraba inyifato y'abarubamwo. Uburundi rero ni kirezi dutegerezwa kuguma dukuyakuya tukaguma tugishariza. Iyi ndamutso yacu rero iri mu muco w'abarundi wo kuramukanya amahoro, nawo birumvikana yuko gica kiba igihugu c'amahoro. Igihugu iyo kirimwo abakozi, abene gihugu bakaba abakozi, igihugu kiba cubatse neza. Hanyuma rero tukaba tuzi ko mu mico y'ikirundi ikinebwe kitagira ikibanza. Uburundi kugira tubusharize kandi nuko bubamwo abantu bashajije. Kuva kera burya abarundi barashaza. Muraraba neza umurundi yambaye akurikije akaranga k'Uburundi, murabe umugabo yambaye imbega ingene atambuka, agatambuka ashajije aberewe, hamwe bose bavuga bati barya abantu baraberewe. Muze muraba abigeme kuva kera barisiga. Uno munsi ari bihora bintangaza, abigeme baja kugurira hanze twa tuntu bisiga tukabaha inzobe nyinshi, ariko kera mu Burundi tujya baratwisiga kandi badukorera ngaho iwacu nyene, bisiga gahama, bari bazi ingene bahingura. Hariho ababona abigeme bariko bisiga tujya tuntu bakibaza ngo bararengeje urugero, mugabo n'abarundi ba kera barisiga bagakora imishatsi yabo, bari bazi kuyikora. Murumva yuko rero akaranga kacu karatuma igihugu cacu kiboneka neza, kuko igihugu iyo kirimo abantu bashajije, abantu batambuka neza, bamwemwa bakirana, ico gihugu kiba gihejeje kwa kaka. Dushaka rero Burundi bwa kaka, kandi bukakaka kubera abantu babwo. Nta gihugu kibamwe abantu b'umujinya, abantu bamwe umutima uri mu kirere gishobora gusa neza. Kubera rero imico yacu n'imigenzo, tugire igihugu cy'u Burundi, igihugu cy'uburuhukiro. Ubonye Burundi akabona abarundi akumva neza yuko ari igihugu cy'uburuhukiro. Erega kirimo amakungu yose, ibihugu byose biri mu Burundi, niho tuzomenya yuko igihugu cacu cyakaka, kuko kizoba kirimwo amashusho yose, kizoba kirimwo amarangi yose. Abarundi rero twese duhamagariwe kubaka Burundi bufise ijunja n'ijambo mu karere turimwo, mu makungu, twishimikije imico n'akaranga vyamye biranga Uburundi n'abarundi. Aha sinkekeranya ko nta murundi n'umwe ayobewe neza ko imico kama n'akaranga bifise akamaro kanini mu mibano no mu iterambere ry'abarundi. Nk'akarorero, nta gihugu na kimwe gishobora gutera imbere bene co batagize urunani, bakumva yuko bakorera hamwe basenyera ku mugozi umwe. Muri kahise kacu umuco n'akaranga ko gukorera mu runani mu kibiri vyaratuma abarundi bagwiza umwimbu. Nivyo vyatuma abantu bahura bagasangira, bakiginana, kakaba n'akaryo ko kumenyana no kunga ubucuti n'ubugenzi. Eka no mu miryango abana bamwe biga inyifato nziza
bakiga udukorwa bokora, ivyo vyose bakavyigira haziko. Aho haziko mwumva hari hameze nk'ishure, kuko umwana yarahakura umwuga. Imico n'akaranga vyacu twobifata nk'ikiraro kidusanisha n'abarundi bene wacu, kikongera kandi kikatwereka ubudasa bwacu n'ayandi mahanga. Imico yacu niyo tugira ihanga, nico gituma imico kama ari ntasubirizwa mu buzima bw'igihugu, kuko niyo yerekana umuntu ko ari, akiyerekana wenyene icari n'icarimwo biciye mu bikorwa bijanye n'ubuzima bwiwe. Ivyo navyo biraheza bikerekana agaciro k'intara, igihugu, umugwi w'abantu uwucankuriya akomokamwo. Imico myiza n'akaranga nivyo bituma twubaka igihugu cacu, tukaba abo turi, tukagira ico twisangije abandi batumenyerako. Twebwe mu Burundi turahiriwe, kuko kw'isi nzima turi mu bihugu bike abenegihugu bose basangiye ururimi rumwe rw'ikirundi, bagasangira n'imico, kandi bakabana bose bazinanye. Banyakubahwa mwese, batumire bahire, banyakaranga, dukeneye Uburundi bwa kaka, bwubatse kandi butatse. Kugira ngo bishoboke nuko abarundi twese tuva hasi mu bikorwa, tukarima, tukimbura, tukagwiza umwimbu. Nico gituma uyu munsi arakaryo ko gusubiza amaso inyuma, turabe ingene abasokuru babaho mu buzima bwabo no mu bikorwa, kugira ngo bitubere icigwa mu nyifato yacu y'uno munsi. Abasokuru mu mico yabo baranka ikinebwe, bahanurana bavuga bati uri mitiro ukimbura ingonera. Umuntu asega yishoboye bamuhaduke, ari two bita ko bamuhaye genda urime, iyo yaba ibaye inkebuzo. N'urugo rwataha umwigeme adashikura umushike, ntawarutumbera kuhasaba umugeni. Abakera barigishanya imyuga, umuhungu agakurikira umwuga wa se, mu gihe nyina w'abana nawe ari wabigeme bakurikira. Ndetse abakera bari bazi no kwiga bikenewe, kuko bavuga ko ubwenge burahugwa, bisigura ko uwuzi ubuhinga abandi baza kumwigirako, ndetse bakarenga impinga bagiye kurahura ubwenge, kuko bavuga ngo akanyoni katagurutse ntikamenya iyo bweze. Ivyo vyose babikora mu ntumbero yo kurondera iterambere. Nico gituma abakavantara, abazungu b'abakoroni baje mu Burundi basanga Uburundi ari igihugu cifashe. Mu ntwaro y'igihugu n'imibano, umwami yamye ari Sebarundi, umucamanza akizigenza. Ubutegetsi bw'igihugu bwari butunganije ku buryo atamwene gihugu yabura umutware yitura iyo yazazaniwe. Abarundi bari bazi no gukingira igihugu cyabo, arico gituma mu byo bahingura n'ibigwanisho vyari birimwo. Iyo tuvuze yuko abakoroni bataraza mu Burundi, abarundi bari bafise amahinguriro y'ibigwanisho, abantu benshi ntibabitegera. Ariko kugira ubitegere, utangura kumenya ingwano yabaye hagati y'Uburundi n'Ubudagi ikamara imyaka 7, niho woca umenya ko abarundi twari dufise ibigwanisho. Kumwe n'ivyo, imico n'imigenzo y'Uburundi nivyo vyazanye akanovera mu miryango. Guhana abageni vyatumye abarundi bunga ubucuti, gutya abarundi bose bakabaho mu runani. Kandi murabizi yuko mu migenzo y'ikirundi nta muhungu yabirana na mushikiwe, kuko bavuga ko bovyara amacugane. Murumva ko abarundi bari bazi ubwenge. Basokuru bari bazi ko umwimbu mwinshi uva mu gukorera hamwe mu kibiri, ari cuno munsi twita amakoperative. Bari bazi ubwenge bwo kubika umwimbu no kuwuhingura. Abarundi bari bafise amahinguriro ahingura ibikoresho nk'amasuka
n'ibindi bikoresho byo mu mirima ndetse no mu migambi y'ubutunzi. Bari bazi kurima, korora, kuroba no guhiga. Bari bafise amahinguriro ahingura ubutare, impuzu, ivyimburwa ndetse n'ibindi. Uretse n'ivyo, abarundi bari bazi no kudandaza, bagasumira mu yindi mihingo y'igihugu no mu mahanga. Ivyo batagira nabo bagashorera aha, ivyo bimbuye nabo barabishorera hanze, ivyo badafise bakabisumira mu mahanga. Ibikorwa vy'isabukuru y'imico n'akaranga ku Burundi twifuza ko bitubera akaryo keza ko kwirimbura, kungurana ubumenyi, guhanahana amakuru n'ivyiyumviro nko kubijanye no gukomeza hamwe no kumenyesha imico n'akaranga by'u Burundi twarazwe na ba Sokuru, haba mu rwego rw'igihugu, ku rwego rw'akarere, tutibagiye no ku rwego mpuzamakungu, kuko tuzi neza ko imico n'akaranga ari inkingi ntasubirizwa mu iterambere ry'igihugu. Duhejeje kuvyibonera, intara zose zaje zizanye ivyo zihingura mu bwenge bwabo. Ibi rero birerekana yuko twatanguye gukanura. Ubu rero harageze ko abarundi dutangura gukunda ivyacu, dukunde igihugu cacu, dukunde n'ivyo twihingurira, kuko bajya bariko barabihingura. Igihe bariko barahingura nawe ubu uriko bakorera ibindi, twese tuze turashoreranira, niho rero iterambere zoboneka mu gihugu. Aha rero naho umwe muri twebwe dukoraniye muri kino kibanza, ndetse n'uwundi wese atashitse hano aho yoba ageze hose, yiyumvamwo ko ari umurundi koko, yokwibaza canke agatorera inyishu utubazo dukurikira. Akabazo ka mbere umurundi wese yokwibaza: mbega jewe nk'umurundi noshobora kwemera ko nzi kandi nirata imico n'akaranga vy'igihugu canje c'amavukiro? Akabazo ka kabiri: mbega ugwaruka aribwo Burundi bw'ubu n'ubw'ejo baruhurumbira uko vyategerezwa imico n'akaranga k'igihugu cabibarutse? Akabazo ka gatatu umuntu yokwibaza: ubwo nta imico mvamahanga ariyo ihurumbirwa gusumba imico n'akaranga vy'abarundi? Akabazo ka kane: mbega noba ndiko nkora iki kugira ashobore guteza imbere canke nkingire imico n'akaranga vyamye biranga Uburundi bw'abarundi? Umwe wese yiyishure, yinegure canke yitera amashurwe, ariko azirikane ko ivyo vyose vyoba vyiza abisabikanije n'abandi kugira ngo duteze imbere imico n'akaranga vyacu, kuko tuzi neza uruhara bifise mu iterambere ry'igihugu. Banyakubahwa mwese mwitavye bino birori, batumire bahire, banyakaranga mwaje muva mu mihingo inyuranye y'u Burundi. Mu gihugu cacu rero duhiriwe duhishije, kuko nishira hamwe ry'ibihugu vyo muri Afrika y'ubuseruko Uburundi bwinjiyemwo kuva ku wa mbere mu Kakaro 2007 riraha ikibanza kidasanzwe imico n'akaranga bihurikiyemwo. Inama y'abashikiranganje b'ibihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko yasavye mu 2011 ko ho kwama hategurwa isabukuru ry'imico kama ryoza riraba uko imyaka ibiri iheze ku civugo kiba cumvikanyweko. Uno mwaka iryo sabukuru ry'imico kama ryitwa Jama Fest ryateguwe yuko rizobera muri kino gihugu cacu. Turahamagariye rero abarundi bene wacu bose, na cane cane bakorera mu bijanye n'imico kama n'akaranga, kwitegurira iryo sabukuru rigira gatanu ryo mu karere kacu, kugira ngo Burundi buze bwerekane imico izotuma bwerekana ko buri imbere mu kuzigama imico n'akaranga vy'igihugu. Banyakubahwa rero mwese batumire bahire, namwebwe banyakaranga mwaje guhiganisha akaranga kanyu. Umuntu yihweje neza asanga ibigize imico n'akaranga vy'abarundi bishobora kuronka ikibanza muri kimwe kimwe
mu bigabane bitanu bikurikira. Amayagwa n'imvugo biri mu rurimi rw'amavukiro kuko aribwo mico n'imigenzo bicako. Imico n'imigenzo kandi irigaragariza mu nkino n'ibirori, imigirwa n'imihango yerekeye imanza n'iminsi mikuru, ubumenyi n'ubuhinga bwerekeye kamere k'ibintu, ijuru n'ikirere hamwe no kurata imideri mishasha, ubwenge n'ubuhinga vyibonekeza mu myuga kama itandukanye. Ikiza ciyongera kuri ivyo nuko intara kama yose usanga yifitiye ibiyiranga mu bijanye n'imvyino hamwe n'intambo z'ikirundi. Aha twotanga uturere tutari duke twatwiboneye. Urasanga nk'agasimbo mu Buragane, intore mu Bugesera, umutsibo mu Buyogoma ndetse no mu Kumoso, umurisho w'ingoma mu Kirimiro, ubudemera n'ihuruma mu ntara za Kumoso, akanyarusizi mu ntara ya Cibitoki, ndetse intara zose nta ntara n'imwe itagira umuco yisangije. N'ugwedengwe twasanze rubarizwa Ingozi. Utarose abanyengozi ntumenya bazi gutamba ugwedengwe. Muri kino gihe turahimbagwa no kubona imico n'akaranga vyijukiwe cane cane n'imigwi itandukanye, na cane cane ugwaruka, aho baja hamwe bakigishanya kuvyina no gutamba intambo zitandukanye biranga igihugu cacu. Tukaba tubatera intege, tubasaba kubandanya muri iyo nzira yo gutsimbataza imico n'imigenzo y'igihugu, kuko ugwaruka rugiye imbere duca tumenya ko Uburundi bufise kazoza. None rero imbere yo kurangiza iri jambo twagira tubatekerera impanuro ngenderwako zotuma twama tuzirikana imico yacu, gutyo tukayibungabunga. Muri ibi bihe tugezemwo ugwaruka cane cane mu bisagara muhagabire, kuko mushobora kuvoma ibibatesha ubuntu bwamye buranga Uburundi, kubera ibintu bitari bike bitabereye bica kumbonesha kure canke mu buhinga ngurukana bumenyi. Turazi ko atari ibintu vyoroshe muri kino gihe, kuko ugwaruka rutegerezwa kujana n'iterambere rya none. Ico twobasaba, murabaza ababakurira babereke ikibereye, kuko ngo uwugeze mu mayira abiri akizwa no kubaza. Ntimupfe kwakira vyose ngo n'amajambere, kuko mwosanga mwitaye mu nyenga izobagora gusohoka. Umurundi wese nawe namenye ko igihugu kitagira akaranga kimeze nk'igiti cumye imizi. Biragoye kuvuga ko ukunda igihugu cawe wanka imico n'akaranga vyakujije Uburundi n'Abarundi. Tugaruke rero ku isoko mu kugendera no guteramira imico myiza yamyiranga igihugu cacu, kuko nakare ngo utakaranga ukabutaye akabanga ugatorana karanda. Turasavye umwe wese ngo azirikane icivugo cuno munsi, gutyo tugira igihugu c'iteka gisharije cakaka, kirangwa n'imico n'akaranga vyiza bishimwa na bose. Twibukanye imico yacu dufatiye kuri ico civugo, kugira ngo umwe wese aronke ahafatira. Duhere ku muco wo gukundisha ibikorwa. Mu Kirundi baravuga bati uwutarima ntamira. Umwana kuva kera avyumvise yacamenya ko ategerezwa gukora kugira ngo ashobore gufungura. Uno munsi hariho abantu batunzwe no gusega, nibabimenye babimenyere. N'ubu ndabisubiyemwo, uwutarima ntamira. Hariho abatinya kuruha. Kuva mu kera mu mico n'imigenzo y'Ikirundi bavuga bati ushaka umubira abirakuya. Kandi ndetse babonye n'umwana agambarara baramurya kara bakamubwira bati akana karubute rirenga kitumye rimwe, kubera bivuga yuko atacukoze no gufungura ntufungura.
ndetse n'ijambo ry'Imana rirabitwibutsa riti kuva ubu usivye gukora no kurya nturye. Murumva yuko udakora n'Imana nayo nyene iramuhana. Baravuga kandi ngo uri mitiro ukimbura ingonera. Kuva kera rero umwana yakura azi neza ko ategerezwa gukora, nico gituma yahoha agira ikintu akora gifatiye ku muryango w'iwabo. Ubwa kabiri dufatire ku rurimi. Kwigisha bica mu rurimi, ivyo twabimenye. Ivyese, indirimbo, imigani n'ibitito uretse ko vyigisha biraranga igihugu. Ba mukerera rugendo bagaheza bakaza bakamenya igihugu, ndetse nabo bakarumenya akaruta akandi. Murumva yuko indirimbo, ivyese biri mu biteza imbere igihugu, kuko biratuma n'amakungu ahurumbira igihugu cyanyu. Turakeneye rero kubona abarundi babaririmbyi, abarundi bagira ivyese, abarundi bazi kugira amareresi bariko barakina bikaja mu makungu kugira ngo Burundi buhurumbirwe butere imbere. Imbyino no kunezereza abantu bakaruhuka mu mutwe, ndetse nabo ibyo nyene birazana amafaranga. Ingoma tuzikamishe, kuko ingoma zirakundwa cyane, zirakundwa n'ibihugu byose, arico gituma zatevye zikaba rurangiranwa. Ingoma zarabaye rurangiranwa gushikaho ziba koko ubutunzi bw'isi yose bishinzwe n'ishirahamwe UNESCO. Nico gituma ingoma zirateza imbere igihugu. Mbere je notaka karero ko nanje narazivugije nkiritera nkarisama. Je ndazi yuko kwishure niga ko hageze kwa gatandatu no kwa Mungu natwe twaragira ico tuzaniye ubuyobozi bw'ishure, bagaheza bakaronka ico bazotugaburira. Ingoma rero zirateza imbere igihugu. Umuco w'ikibiri, gukorera hamwe, nico kintu cateje imbere abarundi. Nico gituma ari umuco atari ugusubiza inyuma. Mukomeza amakoperative kuko kiya nico kibiri. Nyamwigenda ko ntari mirimpeshi. Tuje hamwe twese kugira ngo twungurane ubumenyi, imitwe ikora ikoranye. Muze murabe no mu mahanga kugira ngo batere imbere, bubaka amashira hamwe akomeye yo guhingura ibintu, ndetse no kuronda ibintu bishasha. Eregana twebwe tugiye hamwe mu makoperative twohanahana ivyiyumviro, bigatuma duteza imbere igihugu. Igikomeye rero kuruta ikindi mu mico n'akaranga, turakwiye kwigana ba sogokuru mu bijanye no guteza imbere igihugu no kwiteza imbere. Twubake amahinguriro. Abasogokuru bari bafise amahinguriro y'ubutare, bari bafise amahinguriro y'impuzu, bari bafise amahinguriro y'ibifungurwa. Hariho abantu bumvise minoteri badashobora kwiyumvira ko isekuru ari minoteri, kurusyo ari minoteri. Byerekana yuko abarundi mu muco wabo bari bazi kurondera igitora umuti w'ibibazo bafise. Bakeneye agafu bagaheza bakamenya ingene bakarondera. Mu bijanye n'ubuvuzi, abarundi turakwiye kubigana. Aho nariko ndatembera nabajije abacuzi, nimbega none ko mudacura muri bwa butare abasogokuru bacuriramwo, bwagiye he? Burahari, tuje hamwe tubushakashake. N'abavuzi rero bakore nabo barondere. Uburonzi nibwo buzotuma batera imbere. Hariho igitangaza nasanze, umuzo w'abakoroni utaraza mu Burundi, abarundi barabavuzi karuhariwe. Kuko sindigera mbona ahandi bavura umuntu yavunitse igufa batarinze kumushirako vya bindi bita isima. Ariko abarundi barunga igufa. None no munsi vyagiye he? Abarundi bavura ingwara zose. Inyonko barayivura, erega zari zihari inyonko. Baragwara ikirgi, bakamenya umuti uvura ikirgi. Ndetse
n'abana kugira ngo bagire ingaburo nziza bari bazi n'ingene babagaburira. Mu bijanye n'ubuvuzi abarundi bari bateye imbere cyane. None rero uwo muco wo kurondera ibitora umuti ibibazo dufise ntituwusubiza inyuma. Uburimyi n'ubworozi byo ntitwirirwa turabivuga. Abarundi bari bakaruhariwe mu burimyi n'ubworozi, mu ruhigi n'uburovyi. None ubwo bwenge novuga nti bwagiye hehe? Tubigane mu bwenge, duteza kubigana kuko abarundi bari bafise umuco wo kuguma barondera gashasha. None natwe aho noryo cyane akara ugwaruka ko goguma rurondera kugira ngo natwe turonke ico duhaya mu makungu. Ariko ndashima ugwaruka aho rugeze kuko ruguma ruvumbura vyinshi. Nkaba ndabatera intege kugira ngo ntibasubira inyuma ahubwo babandanye uwo murego. Nitwigishe rero tumenyereze abana bacu hakiri kare, bagendere mu buntu bushingiye ku mico n'akaranga byacu, tubigishe ururimi rwacu, bamenye kandi ico bakwiye gutinya canke kwigana. Erega aho hambere hahise hari hikizira, bamenye gutandukanya ingeso nziza n'ingeso mbi, bamenye umwonga uhuma n'udahuma. Dusavye ko indero n'ubumenyi abana baronka mu mashure vyokwama vyisunga imico n'akaranga kacu. Abana bakamenya kuvuga no kwandika ikirundi cacu kuko ururimi ariko ntango ya vyose. Mu gusozera rero twashaka dukengurukire bimwe bivuye ku mutima abatunganije n'abitavye rino sabukuru y'imico n'akaranga, kuko iyi minsi ibiri rizomara arakaryo keza ko kwereka abarundi n'amakungu ubutunzi bw'igihugu dushingiye ku mico kama n'akaranga. Nagomba ndabibutse ko ngaha mutaje guhiganwa, mwaje guhayanisha, kuko umwe wese yazanye umuco wo mu ntari wabo, akaraga ko mu ntari wabo. None mwohiganwa gute? Akanyarusizi kohiganwa gute n'agasimbo k'imakamba? Mwaje guhayanisha, ico muhiganwa ko n'ingene muvyerekana neza mu bugwa neza kugira ngo be bisharije abantu babikunde. None rero nagomba kubipfuriza kuroranirwa kungene muzovyerekana neza kugira ngo abantu bose babikunde baze baheze bavyikugure. Mbere jewe nagomba kubabwira yuko bazovyerekana neza, awuzoba wa mbere nzoca ndamuhinka. Ako nagashimwe kiwanje muhiganwe rero, kandi nzobaha inka yayindi itavanze, imwe izobaramira. Uzoba wa mbere rero azaca amenya yuko iyo nka zoca ayitahana iwabo. Muhava mumbaza muti none nitwasanga ari uwo muri meri y'Ubujumbura azoyijana, muzoba mwamenyanye, azoca yibabitsa mwebwe abaruguru hamwe vyoba ivyo. Kandi rero burya nkawe wozobona bibaye ivyo. Ariko nkamwe vyoba ivyo ntimuze muvuge ngo nije natanze itegeko mwaje guhayanishwa. Ni kuri ayo majambo mbere turangirije ko twemeza ko dutanguje icese ibikorwa by'isabukuru y'imico kama n'akaranga vyatunganijwe ku rwego rw'igihugu ku civugo twubake Uburundi bwa kaka dushingiye ku mico yacu. Ni harambe imico kama n'akaranga vy'Uburundi, ni harambe Uburundi n'abarundi. Imana ihezagire Uburundi. Murakoze cyane.